Hello my beautiful people. Ndabarakuzi mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Ndakubwiye ati kanda subscribe niba utarakanda subscribe hama kugira ngo ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu byose bica kuri Eric Burundi TV. Nejo yumva njya Simba from Seed intara ye mu Manoko. Ndi kumwe na Brazoma Melody. Mr Paracetamol, Mr Mona Lisa. Ndirimbo nyinshi cyane. Brazo extra. It's a new song out? Yeah, of course. Yeah, reka tugende ku indirimbo duhera kuri Mona Lisa, indirimbo wakoranye na Mkombozi Hassan la Victoria Siempre. Yes. Uraza gushika ku ino ndirimbo shasha uheruka gukora navuga ko yavuze ko n'abantu benshi cyane barakritika ko ibintu byinshi mugabo ndashaka ngaruke kuri iki kibazo rero. Brazo ano masaha muri entertainment uhagaze gute? Right now meze neza. Ariko uko twari tukumenyereye mu myaka yahera ugisohora za zande wakora back to back, ariko from today ntitubona back to back. Why back to back ya chameza abiri? Why ariko kare siko twari tukumenyereye? So none kare mwari munzi gute? Twabona haci ukwezi kumwe uduha ikintu gishasha. Ariko ubu siko tubibona. Ariko na ico no bashaka kuvuga gusa ni organisme y'akazi. Ico navuga no urutonde rw'akazi rwarahindutse. Yes. Hari abantu benshi bavuze ati mugisoranye indirimbo na Mkombozi waciye utakara. Naciye ntakara. Kijya gihe wari cye nk'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe n'inusu na video ntiwari bwayisohore. Yes. Why habaye ikibazo nyabaye? Ico kintu maze kugisigura cyane. So simboni impamvu no gumana gisigura always. Okay, reka tubyihoze basi. Tujye ukindi. Mu ndirimbo Brazo yakoze. Ni yahe ndirimbo yahuje n'ibibazo byinshi guhera muri bagitegura audio bari muri video? Ni yahe ndirimbo yabaramugoye cyane? Ni indirimbo yangoye cyane Mona Lisa. Mona Lisa gutangura kuri audio gushika kuri video yazanyemo n'ibibazo byinshi gushika naho ko releasinga ku video yazanyemo ibibazo haraciye nk'imyaka 2. Imyaka 2 video yarakozwe ariko itarasohoka. Urumva hari ikibazo cyari hagati. Ishaka kumenya indirimbo wigeze kutubwira ko imyaka iheze wakoranye na Berry Music. Yes. Byoba byari bimeze gute? Mbeze apfiriye mbeze agenze gute? No, ntaho byapfiriye. Icari mu migambi indirimbo iriho. Abari iruhande yanje abafasha abo dufashanya ibintu byinshi. Yabarazi ukuntu byose bimeze. Mu barinzi bari mu gihugu cy'u Burundi banga batazi nuko Brazoma Melody ari mu baririmbi bafise ama streams nyinshi ku ma boom play Spotify. Ariko ni kubera iki abantu benshi badatahura izo mbuga? Ico no bisigura ni kubera abarundi benshi batazi gukurikirana ikintu. Izi mbuga ziri social medias like Spotify, ama boom play, iTunes. Twe mu Burundi tucari inyuma cyane kuri ico kintu. Tuze kuri confri ya Big Fizzo hamwe na Satbi. Ijya confri wori mu ruhande rwanda? Confri how? Ni confri maze misiri ku mbuga ngurukana bumenyi aho Satbi na Big Fizzo bari kwishurana amajambo. Umwe ni nouvelle generation uwundi ni legendary. Oya ntayo nigeze menye. Ntayo wigeze umenye. Cyangwa ntacyo ushatse kubivuga? No, ntacyo ni ico kintu ntacyo nigeze mbona. Tugende kwa Fernando. Yes. Fernando numwe mu baririmbyi muri no minsi bari gukora kandi akaba ari n'umuririmbyi wa kabiri mu gihugu cy'u Burundi, afite subscribers nyinshi cyane ku rubuga rwa YouTube. Aho aheruka kuvuga ijambo ryo kwiyemera ku bandi baririmbyi bose ba mu gihugu cy'u Burundi. Avuga yuko ntazosubira gusohora indirimbo hatabonetse umuririmbyi azokora indirimbo ikaronka ama viewers menshi kumurusha. Gushikana yaciye yita izina sinkunze kurivuga ngaho. Wewe wamwakiriye gute imvugo za Fernando? Wazakiriye gute? So bivana no kwa abantu bamwakira. Iyo umuntu mushize hejuru nawe nyine arishira hejuru, iyo umuntu mushize hasi nawe nyine arishira hasi. So hari bwagere ko Fernando mvuga iryo jambo afise impamvu, maybe afise n'inyungu yabonye mu muziki. Yes. Okay, we kubwawe Fernando ubona hagaze gute? Hagaze neza.
urabona ko byari byo kuvuga iryo jambo mbere y'aba legendary imbere ya Sakubi imbere y'aba urumva gituma ndakubwiye ko kila muntu afise impamvu yo kuvuga ijambo rimuvuye ku mutima kandi afise impamvu kubera afise n'abantu bamuduza yes reka tuvugije umuntu nabanye nariduza reka tuve mu bandi baririmbyi tugaruke kwa Braizo Ma Melody yes twitege iki gishasha very soon new song mbe ndakubaza Pilavu yagiye he Pilavu arahanyine mu Burundi ubiko umuziki yarawuhevye ariko ico uzokimubaze umunsi wa Rusumani mvuze Metro Brown nkavuga Braizo Ma Melody nkavuga Pilavu hariho imyaka bigeze ko bavuruga cyane ariko ubu umwe yatamwe yaravuze ati ntavuka inyanzarake maybe kuyo mvugo wayumvise uwahe Metro Brown yavuze ngo ntavuka inyanzarake no ico kinacho negeze ndumva hamwe wocumbana ibyo bari kose na Big Fizzo yaravuze ko atavuka inyanzarake kwanza ifo kwanza umenye kwanza gutandukanya je na Big Fizzo generation ya Big Fizzo na generation wanje ntiziri hamwe amakuru ya Big Fizzo afise iyindi generation wogenda kwibaza kubera siho nari amakuru ya Metro Brown nayo woyambaza kubera turi muri generation imwe reka tubandanye rero ariko tumera nk'abagenda kurangiza iganiro cacu nashaka kumenya project iri kuza ya Braizo Ma Melody yoba ifise izina ryayo project iri mu kuza ni muri bya bindi nyene hariho post mperuka gushira kuri Facebook ni Facebook yo gushozinga indirimbo narabagije abakunda indirimbo z'urukundo n'abakunda indirimbo z'ubuzima rero benshi mbona umengo bahagaze ku ndirimbo y'ubuzima very soon tukubitaho nyene tugende kuri iki naco tugende kuri iki mbe burya umuririmbyi wa mbere mu baririmbyi ukunda mu gihugu cy'u Burundi yo baririmbyi ni Braizo kuva utanguye gukora umuziki niye intambamyi zibiri gusa umaze guhura nazo mu muziki zikaguca intege intambamyi zibiri intambamyi ya mbere like management management gute woduha umuco no management mvuze nabisigure byo twara umwanya munini cyane gose kandi nkunda like private life tugana kuri Travis yahoze ari sponsor wawe sinzi ko no byita sponsor cyangwa management mu minsi heze yarateguye ibintu arabigushiramo ariko byahereye mu majambo why uzo mu telefone umubazi reka tubandanya nawe Braizo hari show nyinshi wakoze ariko hari show zibiri gusa shaka ndakubaze ko impamvu show ya mbere ni imwe waziteguye kuri Burungu nari umuntu wa mbere mu bantu bazikomanse ko cyane kubera ko Braizo yahisemo gutegura show kuri Burunga kandi hariho ahandi hantu hagenewe gutegura ibiteramo bakavuga ko zabuza abantu shaka chest training imbere y'abantu bamenye ukuri kuri Braizo kuri za show za concert zawe why nahise nko gukora show kuri Burunga nkareka gukorera show ahantu bamenyereye kandi umuziki w'Inyanza uwuzi icyambere kwanza Burunga ni iki hotel ikindi kintu nani Burunga ni iki oya je nzi ko ari hotel intara oya simbuze nakoreye iwacu yo muze Burunga hotel nakoreye iwacu muri Nyanzarake Burunga basi ishaka kumenya impamvu basi abantu babuze kuza concert abantu barabuze niko navyumvise siko wabona oya niko navyumvise kandi n'amavideo ya trending uwo yanyereka nze ko acisha mu kiganiro je video ziwanje alright uri guperforming nazo na Rose na Rose zindi abantu barashobora kuza bagatora zija video saa 8 ata abantu baraza but ajya ama video y'umuntu ahaya performing ntibayerekane sikwa ko gucafuza izina ry'umuntu isho ya mbere yararonse abantu ariko show ya kabiri zose ariyo show ya kabiri itabaye bavuze ko bakubonye ufashe baravuze bavyerekanye baravuze Braizo uranje cyane kuri bibana
ati rero bagize icyo bavuze n'abantu baje gucafuza izina ry'umuntu. Hama ikindi kintu kuri Burunga hariya ndahakunda. Ndahakunda badufata neza. Siko badufata neza kandi kanatsinda ijya ni hoteli nshasha irakeneye ko abantu kandi bayimenye. Sawa. Tugende kurangiza ikiganiro. Ariko tarangiza ikiganiro Blaze aravuga yuko bari n'umustylist. Muri kino gihe. Inyuma yo kuba umusani uri n'umustylist. What? Wavyumviye gute? Navyumviye. Wavyumviye gute? Urumva nakazi mukandi. Mu gihe cyose uronse opportunity yo gukora akazi kakwinjiriza amahera uragakora. Utaravye ngurinde utaravye nguru umuntu. Twitege Blaze stylist yaho yari wa Blaze ubakazi karangiye. No. Kubera nabasigara umustylist. No. Uti gute? Kubera iyo uhaye urakora ikintu ntukora wiraba gusa. Ifo ubane n'abandi abantu ku ruhande, support iri ku ruhande imenya uyu muntu ugira agenda uko ifo ace muri inzira yambara uku byose byose nabyo wava wikorera. Okay Blaze, thanks sana ku mwanya wa nyuma duhaye ikiganiro. Abafana bawe n'abafana bacu n'abafana b'umuziki mu majambo make bitega ikintu gishasha kivuye kwa very soon Blaze Melody. Ariko mu ndirimbo wakoze, indirimbo imwe wakoze y'ubuzima niyo nabonye yakoze ku mitima y'abantu benshi. Wahisemo gufata kurimba z'ubuzima gusa? Uravye muri kino gihe turimo novuga nkoga mu Burundi abantu benshi barababaye kubera n'ubuzima. Ntubona ko izo ndirimbo zazova zigufungisha? Simfungisha kubera ubuzima. Oya hari majambo amwe muririmba ashobora kugufungisha nk'ijambo ry'ubuzima y'umuntu ayo ndirimbo uyiravye ntubona ko bakwihoreye gusa. Ukuri kuravugwa kandi hajya nta kintu mbandi gushamo ca politiki. Kira kintu cyose ni ikintu kiraba umwana w'umuntu mu buzima turimo uyu munsi nga mu Burundi. Okay Blaze, thanks sana bro. Big thanks to you.